Reka nongere ndabaramutse ndababwira bwakeye canke mwiriwe mwebwe bakunzi b'ibiyago vyacu canke ibiganiro vyacu bica kuri B-Info na B-Info Plus nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ubwo ndi kumwe n'umusesanguzi nko mubibona reka ndamuramutse cyane nongera ndamusaba nawe ngo yongera tubamukirize abagomba badukurikirane muri kino kiganiro karibu cyane bwana musesanguzi. Uragize neza Benita kumpa ikaze ndakuramukije ubwa mbere twikorana kino kiganiro ariko kandi cyo ndamutsa n'abandi bose bagiye kubana natwe muri bino biganiro byacu. Ego urakoze cyane bwana musesanguzi ariko reka mbere ko tujya mu kiganiro neza na neza tubanze duhere ku miriko biravugwa ku mirongo y'urugamba turaza neza na neza hano muri Minembwe na Mikeke turashaka kutubwire hiriwe gute zifashe gute bimeze gute. Urakoze cyane uyu munsi muri Minembwe centre gashire ko centre Minembwe ni nini cyane sivyo muri Minembwe centre ahitwa ko ari igihugu cy'isezerano c'abanyamurenge hahandi bavuga ko bagomba noneho kuzohashira amaboda kwinjirayo uzobanza kwerekana passport yawe international bakakugongeramo hajya novuga ko uyu munsi ibintu byiriwe byatopanganye uti byagenze gute. Mu biganiro twabashikije mu masaha yaheze twabwiye yuko igisirikare c'u Rwanda RDF bari kumwe na twigwaneho Tabara bagavye ibitero ku birindiro by'igisirikare ca Kongo biri hajya muri Minembwe centre. Amakuru dufise byari ibitero biremereye cyane gose mugabo mu mfunyafunyo novuga yuko leta ya Kongo yabasubije inyuma mu buryo bwa kinyamwuga nubwo bitari byoroshe mugabo wabasubije inyuma mu buryo bwa kinyamwuga uti byagenze gute. Kino gisirikare cy'u Rwanda nabo bari kumwe batwigwaneho bagavye ibitero kugira ngo barabe ko igisirikare ca leta ya Kongo na Wazalendo bamaze gushinga ibirindiro bimwe mu duce dutandukanye twa Minembwe centre babirukana bakahabakura. Iki gitero cagabwe mu gihe ku munsi w'ejo haheze igisirikare ca leta ya Kongo cari cagavye ibitero naco aho mu duce turimwo twigwaneho hajya muri Minembwe centre mugabo nabo nyene ntabwo bashoboye kuhabakura basanze twigwaneho yakenyeye ziraguma. Uyu munsi nabo bari baje kubasubiza mu ndumane mugabo ntaco bashoboye kokora mu migwano batanguje muri kajya gace. Iki gisirikare cy'u Rwanda kibicishije ku batangazamakuru baco hari amakuru basohoye avuga ko ngo hari umukoloneli wa FARDC bishe mu bitero bashoboye kugaba hajya muri Minembwe centre. Iyi ni nkuru abantu bogira ko amakinga cyane nta gisirikare cy'u Rwanda gishobora kwica umugwanyi nk'uwo nikimushire ku mbuga ngurukanabumenyi ntibikunda. Byagenze gute mbeho ayo makuru ko bamwishe bo baba yakuye ko basubijwe inyuma. Leta ya Kongo yasubije inyuma twigwaneho mu buryo nabivuze bwa kinyamwuga mutahure ko abatwigwaneho benshi bahasize ubuzima n'abasirikare b'u Rwanda batari bake bahasize ubuzima. Abasigaye babonye yuko ishamba atari ryeru bahitamwo gusubira inyuma barazinga ibirago basubira iyo baje bapfa. Nubwo intambara zabaye amasaha menshi nubwo umunsi wabaye muremure ku basirikare ba Kongo ndetse n'aba M23 mugabo byarangiye leta igisirikare ca FARDC cihagaze ko kirivugana batari bake mu gisirikare catwigwaneho hamwe nabo mu gisirikare ca leta y'u Rwanda. Amakuru nkomeza kuronka aravuga ko twigwaneho inguvu zisa nizabaheranye kubera ko batakironka ivyo bafungura. Iyi defense ya coalition FARDC izi defense bashyize muri Minembwe centre zaje kuzibira abene gihugu bahora bagaburira twigwaneho kandi na twigwaneho ntironka inzira icamo ngo ije ku isoko gusuma ntibaronka n'uburyo baja kwiba ibiri mu mirima y'abene gihugu. Uraho yavuze ati nubwo bo bareka bakaza barabarabishije iso gusa inzira yo nyine izo bakotora.
hajya muri Minembwe Centre. Ego. So Minembwe Centre nuko byagenze. Ego. Reka tujye muri Mikenke naho tugira ingene hiriwe. Muri Mikenke amakuru yaho mfise nuko abasirikare 15 b'igisirikare cy'u Rwanda bafashwe mpiri. Aba bafashwe mpiri. Ego. Abagera kuri 20 bahasize ubuzima. Ngira ngo mwabonye amareresi y'abasirikare ba leta ya Kongo bari kumwe n'abawazarendo aho bariko bigira intsinzi batamba kadiho hajya muri Mikenke inyuma y'imigwano itari yoroshe yatumye igisirikare cy'u Rwanda abacitse ku masasu batungwa nayo bameze. Hejuru y'abasirikare 20 basize ubuzima n'aba15 bafashwe mpiri bahatakarije n'ibigwanisho bitari bike. So magingo tuvugana rero Mikenke yicayemwo coalition ya FARDC nuko byagenze muri bino bice hajya muri Fizi musozi miremire ya Fizi. Ariko kandi ngira ikintu mvuze nuko hano muri Mikenke hariho umusore wo muri M23 yahafatiwe yashoboye kumena amabanga menshi cyane gose. Yavuze ko inzara igiye kubicira hajya yamenye amabanga yerekanye ko we yafashwe we ntiyanafatwe no kuri front we yafashwe ahubwo bagiye kwiba baca bagwa muri ambiscade yatezwe na wazarendo bari bagiye ari 20 kubera ko ngo maravitema yarabaheranye ntibakenye ibyo bafungura rero bari bagiye kwiba baca bagwa muri ambiscade yatezwe n'abawazarendo muri ambiscade 5 baca bahasiga ubuzima. Umva ko abandi bace bafatwa mpiri. So ibintu ntabwo biriko biroroha cyane. Abariko bibaza ko kwinjira muri bijya bisirikare ari umuyondi nababwira ko igisirikare atari gisukari. Oya kabisa. Igisirikare ntabwo ari gisukari. Ucinjiramwo kajya kamurara urabona ko mukomeye muba muri amajeya mugabo mugiye kuri front niho ubona yo igisirikare atari gisukari. Mubije ngo mubizi babahende ntibabahende ugenda gushaka kwawe ugenda ubizi neza cyane ugenda uziko ugiye guhangana n'umuntu utazi muzohurira ku mirongo y'urugamba gusa. Ego bora musasangozi bagifatwa nyene bakinyazwa nyene ukibivuga reka cengaruka ku banyarwanda ndo ndashimira cyane abantu ko batahura ibyo kuri babwira hari abanyarwanda bamaze kumva inama babahaye iyo none si yindi inama yo kugambana uko na chef wawe yamaze kugambanira n'abanyarwanda rero babonetse bagambanye sinzi ko ufite icyo bavugako ngira ngo cyambere bashimiye ko barakumvise bene mu bisanzwe franchement parla si abasirikare gusa ba M23 canke ba RDF bariko bavyaza umusaruro ubutumwa tuko turashikiriza n'ibitangazamakuru bitandukanye n'abenegihugu batandukanye bo mu gihugu cy'u Rwanda bariko babivyaza umusaruro ubutumwa tuko turabaha kuri zino mbuga za YouTube buriko burabagirako tuko turabona amaresultat. Uyu munsi nabonye ikiganiro sindi buvuga igitangazamakuru cabikozeko cariko cerekana neza yuko cumvise ubutumwa twashikirije. So bivuze ngo inyuma iyo mutangazamakuru Scovia n'inyuma ya wa mwubahwa wo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'u Rwanda bamaze gufata ingingo yo gucungura ayabo magara mu kugambanira agatsiko ka FPR Inkotanyi kugira ntibaze bajane nabo. Wabonye noneho yuko hariho abatangazamakuru bandi bo bagiye aheru babivugira kuri mikro sivyo baramena amabanga ya RDF baremanga ko igisirikare cy'u Rwanda cyatwaye amamisire anti-aérienne ku butaka bwa Kongo ngo bobo bari babizi imbere ngo mugabo ururimi bararuca bararumira ntibagico bivuze ko ngo zijya systeme anti-aérienne zakoroye indege yo mu bwoko bwa Sukhoi y'igihugu cya Kongo iri igoma. Aba ntumva yuko bafashije cyane ubutungane bwa leta ya Kongo igihe buzoba buriko
bucira imanza bari abasirikare b'u Rwanda bafashwe. Ibiro nibyo twe tuba dushaka. Ibi nibyo tuba dukeneye. Nibakomeze kugambana kuko baba bari ko baragabanura ndavuga gute igikorwa baba baratura umuzigo leta ya Kongo kuko nuko kumbure wowe utakukanye kiriya kiganiro cyangwa n'abandi muri kiriya kiganiro berekanye ayandi mafuti RDF yakoreye mu burasirazuba bwa Kongo kandi baraniyezabo ati twebwe amakuru twayatanga nk'abatangazamakuru apana nk'abanyamakuru. Akarusi tukukaza hariho umutangazamakuru n'umunyamakuru, bobo bayatangaza nk'abatangazamakuru bivuze ngo bayatora uko nyene bagaca bayashikiriza. Aba rero niho dukeneye ko n'abandi babigirako. Ubu twitege ko inkuru bagiye gushikiriza mu Misiri imbere azo ari inkuru zizoza zivuguruza izo bagenda bashikiriza. Aba bamaze kubona ko agatsiko ka FPR Inkotanyi kageze ku marembera. Aba bariko baca inzira bategura inzira kumbura nimba FPR Inkotanyi igiye kuvaho bo baze bahagume bigumire mu Rwanda. Nukuvuga batahuye igikenewe gukorwa amagingo aya kandi saba gusa hariho n'abandi batari ko bashima kubishira ahera. Hariho n'abandi bakabikorera mu kanywa babo. Yes. So bivuze ngo rero ubutumwa tuko turatanga buvyazwa umusaruro kandi ndiko ndabyishimira kabisa. Neza cyane. Ibijerero nivyo mba nkenera ko ubutumwa ntanze bushikira abo bwagenewe. Neza cyane. Sisa ego. Urakoze cyane. Reka cyo twibandanyiriza kuri zino ntambara ziko zirabera hariya hakurya y'amazi. Turiko turabona iterabwoba riko rirakorwa na Amerika riko rikorerwa igihugu ca Espagne kubera yuko bababujije kuba bo kwesha amabaze military yabo. Ibi bintu biramera gute? Beni umva ikintu ugiye kumva n'igiki. Ibi bintu Amerika ibiri gutera ubwoba Espagne ngo bashobora kubafatira ibihano ngo bashobora ngo gucanga ubufatanye bwabo mu nzizi na ziriya. Ibi ntabwo bishoboka. None ko atari Espagne yonyine iri kiravyanka. Voilà que na Norvège yatangaje ko itagomba kwisuka muri izo ntambara. Bamaze kubona ko izi ntambara zizomara igihe kirekire. Sina Norvège gusa ni ibihugu byinshi bya Burayi byamaze kubitangaza. So bivuze ngo rero Amerika yabyinjiyemwo yishimiye ko izokwifashisha ibindi bihugu bizoza kuyifasha. Mugabo ibindi bihugu ntibyitegure kuja muri rya ntambara. Iran nayo ivuga gute? Twebwe turafise ibigwanisho dushobora gukoresha meme nubwo twogwana imyaka 50 tukirasa. Iran kandi uko zino ntambara zikomeza kuba ndakwibutse ko zizanira inyungu Uburusiya. Hagomba kuvyumva ibi biza ku nyungu z'Uburusiya. Noneho kandi ibihugu bya Burayi byinshi byamaze kwanga kwivanga muri iyi ntambara kubera biriko biraba inyungu z'abene gihugu babo. N'ubwongeza bwari bwavyemeye bwavyiviriye. Tivo ibiro nibwo twavuga uku kuntu Amerika yahubutse bikayenanira kwihanganira ijya mboneza nkuru ya Iran Ali Khamenei bikarangira bamwisha batigeze biyumvira ku ngaruka zizoshika inyuma yo kumwica. Ibiro nivyo bariko barabamwo. Mukindi novuga ati nibagarame bonkwe ingaruka y'icyaha nibo babyirondereye. Aha uzirikane ko ibihugu byose Amerika izokwitiza amabaze military yayo ariyo ngo birase kuri Iran. Iran yiteguye kuzobirasa. Iran yiteguye kuzobirasa kandi mwarabibonye. Ibihugu byose byagize ico bikora Iran yarabirashe. Rero abanyaburayi bavuga bati twebwe nta magara nitwiteguye kwisuka muri zo ntambara.
twebwe dukorera inyungu z'abenegihugu wose nzi ko abanyereresi y'abenegihugu bo muri Israeli amavirage nangahe na 616 yose yariko yimuka. Dufate nk'ubu ntange urugero kugira ngo ntabitahure. Bwiza, Nyakabiga, Gihosha, Mutangano, Kigobe, Buyenzi, Kamenge, Ngagara, Cibitoki, Mutakura, Kinama bagaca bahunga kubera agakosa gato kakozwe na Israel na Amerika. Tu vois, donc ibiro nivyo ibihugu bya Burayi byiyamirije twebwe ni wibeko. None bwo rero ibyo bihano baza gushika mu ngiro mu gihe buriko buritetera bwo nye. None Amerika yofatira ibihano gute Espagne? Ikifatira ibihano n'Ubufaransa, ikifatira ibihano na Norvege, ikifatira ibihano n'Ubwongereza, bigenze gute? Erega ibi nimwe navuga muri cya kiganiro. Iyi ntambara ya Iran ije gutuma twebwe abanyafrika cyane Burundi, Kongo, Tanzania tugaragaza freedom, ubwigenge na demokrasi. Uku Espagne yabwiye Amerika urahafise amabazi wacu n'ivyo mugabo nturasire ngaha. Twebwe tuvuga gute Amerika ntabwo tugahanushira bazi. Iran tumese oya nivyo ntabidukeneye. Ibi rero niko bimeze. Ibi beni kumbere reka nzinabigaruka ko abantu bavyumva. Hari n'abataba bumvise ibiganiro mba nakoze mu ubuheze. Ibi ni wumve ko ibi nivyo bigiye no kuba ku Buganda. Umva birahuye are the same. Bihuye gute? Ubuganda Bobi Wine yatsinze amatora ku majwi menshi. Mugabo uyu munsi bari kuba murondera bamwici. Bobi Wine nibazi yuko kwica Bobi Wine yarahunze yaranyitse. Nibazi yuko kwica Bobi Wine bizotuma Uganda n'agatsiko kiwe kaja guhera inyuma y'igihugu. Bazoza bahabona batahonyora, baza bifuza guhonyora mu Buganda bitabakundira kubera ubujinga gusa, kutiyumvira ku ngingo umuntu aba agomba gufata. Ibi rero Amerika nicare yakiriza ingaruka, nicare yakiriza ingaruka. Nabijya bihugu byemeye gucudikana kubatiza ubutaka bwabo ngo Amerika ibikoresho byose kuri Iran. Nico no bivuga sino nta bihano izofatira Espagne nubwo yobifata byo kwipasa nul essence kabisa. Okay, numva ibintu byakaze bana musasango. Sindiko ndabona neza amerekezo y'Amerika ubwo yanka gasuzuguro ubu rero iyo biko biratera bija mu gihe sinzi ko n'ibihano biko birafata deja no mu Rwanda dushaka kuvuga ati okay mu gihe dufatiye ibihano Espagne na jewe ibyo wafatiye ndaba oya ntibihuye Uganda bwakoze amafuti agaragara. Espagne nawe n'ubwigenge bwabo banse ko bitiza ubutaka bwabo. Ariko ikindi kintu utazi wabonye ko ijya mboneza nako nkuru ya Iran uyu yasubiriye Ali Khamenei. Wabonye amajambo yashikirije, yavuze ati twebwe yishizeko nta biganiro dukeneye, turabana b'intambara, dukeneye intambara kabisa. Uwarashoboye ibiganiro yarapfuye. Nge niba bari kuganira twebwe tugomba kugwana. Yababereye isusa ugwaga bagomba kugwana. Kandi wibuke ko muri Iran mu vyo bemera muri Iran uguye muri zo ntambara bahora kubugiye mu ijuru. Yego uba intwari. Umva rero nabana b'intambara kugwana bagomba kugwana gushika ukanyuma. Amerika yagoje agati mu ntotsi. Nimwe navuga kare Iran buriya ni nk'Uburundi n'umuzinga w'inzuki umucokoje zirakujya kabisa zigakujya hahandi wowe inshuti cyatumye bikora. Ibiro ni by'Amerika iri mu maroka. Impamvu bwana mvusango zinarimuze ati bugena n'u Rwanda buzogira gute buzogira icyo bivuze ko dovuga twe turafise haki yo kurondera abantu biwacu
babarondera he reka ndakwereke reka tuje ku rwandiko neza na neza donc u Rwanda rwasubije Amerika bavuze ati leta y'u Rwanda iramenyesha ko yahagaritse imigenderanire n'ibihugu vya leta zunze ubumwe za Amerika ariko duhagarare ngaho ico si cyane duhagarare ngaho u Rwanda ruhagaritse imigenderanire na Amerika kiva pere bose Amerika ihomba iki guhagarika imigenderanire n'u Rwanda kico yunguka bwari ubutare yabibira muri Kongo neza cyane Tshisekedi akaba yarabumuhaye mu buryo buri ibyo Kagame nta maso abicisha bavuga ati okay bandanya fata nkuko atabyo yabahaye ego abandanije bavuga ati iyo ngingo yafashwe inyuma y'ihagarikwa ry'uburenganzira bw'abakuru b'ingabo z'u Rwanda ryabaye ku itariki 2/0/2026 leta y'u Rwanda ivuga ko izo ngingo zidafise ishingiro nako ndabikubwiye leta y'u Rwanda bivuga bandi ego rero nubwo tubine na leta n'iki gihugu cy'u Rwanda kizovuga ko bino bihana atacu bimaze wowe bandanyije amatutu ngico ndabivuga kandi zidahuye n'amategeko hamwe no gukorana mu buryo bwubaka hagati y'ivyo bihugu bakavuga ko icubahiro gihabwa igihugu cyose nyuma yo gusesengura ingaruka zishobora guterwa n'ico gikorwa mu bijanye n'umutekano politike n'ubutunzi leta y'u Rwanda iravuga ko gukomeza imigenderanire mu buryo busanzwe bidashoboka bikiruko ubuserukizi bw'u Rwanda i Washington DC buzotangura gufungura ibikorwa byayo mu buryo bwateguwe bongera basaba Amerika kugara ubuserukizi bwabo buri Kigali mu gihe kizokurikira reka twanalize aya majambo Bento ndakubwiye reka twanalize amajambo u Rwanda rurihagaze ko baramusanga reka twanalize amajambo Amerika sigisaba n'utegeko yatanze sivyo yego iravuga iti igihugu cyose kizogurisha ibigwanisho ku Rwanda kizoba cigize umwansi wa Amerika ni nkuko yani yavuze igihugu cyose Amerika izokwifashisha mu kurasa kuri Iran tuzokirasa yego sivyo none ni ciye gihugu citeguye kwitiranya na Amerika kugira ngo cunguke ubucuti n'u Rwanda niki none Amerika gufatira ibihano Rwanda ninda bihomberamo u Rwanda ayo mateshwa yago rugira ngo ruhagaritse ubucuti na Amerika ninda erega bijya bihano serukizi bamukuye Kigali bamukureye bijya bihano Amerika yafatiye u Rwanda ntaho bisa bihuriye n'ubucuti Amerika ifitanye n'u Rwanda ati rero ubucuti burabandana ntaho bisa bihuriye erega n'ibihano Amerika yafashe kandi ni nkuko igihugu dufate nk'ubu Burundi canke Uganda covuga kiti reka twe dukomanda ivyo bigwanisho mu Rwanda tureze n'ibigwanisho twe twakomanda mwico gihe ico gihugu cabikomanze kikabiha u Rwanda nico kizoba kigize umwasi wa Amerika Ubuganda buriteguye kumwasi wa Amerika ko nabwo ubwabwo busanzwe buzi ko buri kubugi buri kugwembe ntibikunda ibiro Rwanda ruvuga tahura daboro yuko magingo aya nta gihugu na kimwe kibaho ku isi rusigaranye nta gihugu na kimwe Israel iri mu ntambara Qatar iri mu ntambara Amerika bahora bavuga ngo niwe ngo pare wayo none batanditse ugote nk'ugo bwo kwiremesha ushaka baremeshwe nande musanze erege ntuntu yobica doka bakwiremesha no kwiremesha none ngo Amerika bikorera kumva ko bari kwiremesha Amerika bigiriki bikorera ko nk'ibi yavuze ati umuserukizi wanyu ngahe Kigali mumukureho none ikibazo kiri Amerika ni yatangaje ko igomba gukura ibikorwa byayo byose kwa mu Rwanda cyane nuko yabonye yuko Amerika atacu igifashe erege ivyo babigize kuko bazi ko Amerika mbe muri Amerika ntirugara ambassadeur mu Rwanda umenga makuru bayimeye muri Nairobi sijo mutompa barabivuze sinzi ko biraja mu ngiro barabivuze none gashaho iyo ambassadeur yo kwa muri Nairobi uwo ambassadeur ari mu Rwanda arondera yiki
akora iki ku nyungu za Amerika. donc ni ya ntambara y'akakarimi kabo. Bene abanyarwanda uzubahira ibintu bibiri. Ikintu ca mbere barazi kubesha, yego umenga nibo baremye ikintu cyo kubesha. Ikintu ca kabiri muri bwabo beshi bwabo barabukoresha mu kudandaza abashiki babo. Ibyo bintu bibiri nivyo bashobora. yego Nayo ibindi biki ni giki u Rwanda gukangisha Amerika ni giki? ntaco. Peut-être nimba Trump baramuteze bwa bukobwa bwabo bakamufata amarerese ngo ati Trump yakugira uko arashobora kubyemera. Mugabo Trump sindavyibaza. Sinibaza kabisa. Kuko yaba ari byo ntabariko arabajuragiza nk'uku, ntabariko arabajugumiza. U Rwanda rero ibyago bigiye kuja habona very soon, vuba cyane. Mugiye kubona u Rwanda urazi igikoko. Igikoko Oya. urakizi? Igikoko? Oya. Ibikoko. Ibi biramukoko se? Oya kandi ibikoko. Urabona wacubye. Igikoko c'ubugari. Wari ngene kimanyuka. Kigize uko paf. Yego. Tugiye kubona u Rwanda ngene rumanyuka ubu vuba cyane. Ruzomanyagurika nk'ibisuguti. N'umukate wumye. Voilà, c'est ça. Ubihinduka ibivunjivunji. Yeah. Baramusango jewe numva ntogira ikindi ndengejeko nagutahuye pe. Ariko ndifuza ku munsi w'ejo ko twogira igano cirambuye kubw'ibi bihano kabisa. Kuko abantu benshi nibo baracanyandikira message yambanye menshi. None nibiki badatahura? Reka ndagusimba impamvu batabitahura. Yego. U Rwanda ni igihugu c'abateroriste. Sivyo? Cararemye ubwoba muri Afrika yose. Wumve ngo cararemye ubwoba mu bene gihugu n'abategetsi bo muri Afrika. Yego. Umuntu yafukuye u Rwanda, umuntu ashize u Rwanda ku gasozi, umuntu yatumye u Rwanda abantu bose barumenya yuko atari nguvu rufise, usibye iterabwoba ni son excellence Evariste Ndayishimiye. Sivyo? Ibi bikorwa yakoze byatumye ba bantu bose u Rwanda rwarema mu bwoba batangura gutangara u Rwanda. Nivyo niko umuntu avuga. Yego. Kagame nubwo yopfuye umunsi abantu bavyemera ko yapfuye. Kubera amabi yakoze bavuga ati oya Kagame yopfa ntaco yobona. Ukuri no kutavyemera yuko yopfa niko gutemera ko agatsiko ka FPR Inkotanyi kari ku marembera kariko karagenda. Wumve ngo ubwoba baremye mu bantu nibwo butuma batavyemera, mugabo kazoziraje ngo ibibemeze. None rega nibigire ku banyarwanda batanguye kugambanira agatsiko ka FPR Inkotanyi nuko babonye yuko ibintu byahindutse. Ese utunga abana bavutse ku ntwaro nyine FPR Inkotanyi bajye babona ko ba muri paradizo. Ndavuga abana mugabo muri kajya gatsiko. Yego. Babona ko babaye ubuzima ndo bwiza gusumba. Yego. Nivyo babona kuri bo. Mugabo batanguye kumva ngo James Kabarebe sanctions banaka ibihano. Ibyo koko ku Rwanda ibyo baranavyo bahotse kubivuga. Ikumbe nibindi birashoboka nibabirindire rero. Yego. Je ndazi ko kazoza apana yakureyo hafi ije kwemeza abantu batinya u Rwanda babone ko u Rwanda atacuga rumaze rwari gubakiye gusa kwitura bwo rwaremye mu bantu. Ego urakoze cyane mbona musanguzi ku sesanguro canke se kuri bimwe n'ibindi dusiguriye ni ibintu bitahuritse kandi ibintu biboneka. Reka nsezere abariko baradukurikirana muri no mwanje abadukurikiranye muri bino biganiro by'uno munsi ndababwira ko ari ubutaha mu bindi biganiro tuzobananya ku munsi w'ejo naho butaha mugira ivyo byiza.